rero ndababwire mwabadamu mwe mwige kwikunda, mwige kwikunda. Abadamu benshi uyu munsi bafite ingwara nyinshi. Ndabwirana cyane abajene bari kwaragira ama mariage, ukagenda ugasanga umuhungu yagufi yakije, ugasanga siwe muri kumwe, ukikanga uti mbega uyu niwe canke siwe. Uyu ni wa wundi yambwire y'amajambo, uyu ni wa wundi yanganiriza kwa kundi, uyu ni wa wundi yankunda kwa kundi, none ahindutse gute? Nagira nkubwire ngo mwana bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana nyina mahoro, rukundo rwacu, vyirato byacu bidakoze isoni, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza cy'umugisha, umunsi mushu turemeye kugira ngo tunezererwemwo. Mwami Imana, nzenya amashimwe menshi mu mutima wanje, ngushimira ko wamvyuye amahoro kandi uvyena bene data amahoro, n'ubuntu bugeretse ku bundi, n'imbabazi zigeretse ku zindi, kuko ntaco twakoze kugira ngo turindwe, ariko n'ubuntu bwawe gusa Mana. None wakira amashimwe bw'Imana mu mitima yacu, kandi ngushimira n'aka kanya keza tugiye kwinjira mu kuganira. Mwami Imana, ndasenga saba mpwemuyera umufasha mwiza twaha ngo azabane nanje, ntiyitiza akanwa kanje avuge kugira ngo agaburire abana b'Imana, kugira ngo tubashe gukomezanya muri runo rugendo. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkabanda bisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero jambo ngomba ko tuganira uyu munsi ni jambo ryo gufasha abamama, abagore, kubafasha ngene bashobora kwihanganira mu bigeragezo. Haleluya. Kuko vy'ukuri abadamu barahura n'ibigeragezo byinshi, rimwe na rimwe bamwe bagacika intege, bikabananira kwihangana, bikabananira kubikomereramo. Ariko numva hari ibintu bine dukwiye kuganira ko vyoshobora kugufasha vy'ukuri gukomera. Haleluya. Ugakomera, ukamera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo wakamera nk'urutare, ukamera nk'urutare ugakomeza, kandi ufise n'ivyizigiro ko ibintu bizogenda neza. Ibanga rya mbere ni ugusenga. Mwabadamu, ni ukuri n'ubundi asubiye kubabwira, umugore adasenga, jewe ahubwo ndamugirira n'ikigongwe. Ndamugirira n'ikigongwe ko jewe personnellement ndiraba nkaraba iyo bantasenga mbameze gute. Ibihuhusi umuntu ahura navyo, intambara ahura nazo, mbega umuntu ashobora kwihangana gute? Kristo yaravuze imbere yo kugenda, aravuga ati aba bantu ndabasize muri ino si irimo ibigeragezo, irimo amakuba, irimo amakuba menshi. Ingabire imwe yadusigiye ikomeye, yabonye ati ibindi byose birahari, ariko aravuga ati je ikintu nohaba abantu bagakomera, ati nuko nofata amahoro yanje nkayaba. Ati amahoro yanje nkayaba. Reka dusome ijambo ry'Imana mu bikoro Abitesalonike ba mbere igice cya 5 dusome umurongo wa 17. Umva ingene havuga ngo musenge ubudasiba. Urumva ijambo ry'Imana ntitubwiye ngo dusenge rimwe, ngo dusenge ubudasiba. Mwame mukenguruka muri vyose, kuko icarico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Urumva Imana ikintu dushaka ko kugira ngo dushobore by'ukuri kuba abantu banesha, tuba abantu bayihimbara, tuba abantu dushobora guhamagara ikumva, nuko tuba abantu basenga ubudasiba. Haleluya. Kandi riravuze ngo tunakenguruka. Kristo rero aravuga nawe ati jewe ikintu mbona no haba abantu kugira ngo bashobore kuguma batekanye, bagume mu mahoro, nuko no bagabira amahoro yanje. Kandi ayo mahoro ya Kristo bantu b'Imana ntuyaronka ngo nuko amakonte yuzuye. Urumva ayo mahoro ntavuga ngo urayagira kubera abana bameze neza, abo wabyaye bose bari ku murongo. Ntibisigura ko umugabo aba ari umugabo w'igitangaza gukuda guterura gira iki, oya. Ntibisigura ko ibintu byawe byose bimeze neza. Ayo mahoro yatugabiye turayagira no mu bihuhusi, turayagira no mu marira, turayagira no mu ntambara ziteye ubwoba. Ayo mahoro ukumva uyafise ukavuga ngo
ngo kuko mwami Yesu ankunda ndamahoro. Urumva ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Haleluya. Kuko yavuze ngo no mu bigeragezo nzobana nawe. Rero nta kuntu na kumwe rero uzoshobora kumenya iryo banga udasenga. Kuko mu kibazo cyose kibaho, ikibazo cyose kibaho gifise inyishu muri Bibiliya. Hari ijambo ry'Imana rivuga ku kibazo cyose uhuye naco. Rero iryo naryo nta kuzoshobora kumenya iryo jambo utari bamwe. Nta kuzoshobora kumenya iryo hishurirwa udasenga, udasoma ijambo ry'Imana. Tuzoshobora kubihishurirwa. Rero ikintu kizogufasha guhagarara mu bigeragezo, ugahagarara udatinya, ugahagarara wemye, nukuri umunyamasengesho kandi ugakunda n'ijambo ry'Imana. Ico ndakikubwiye, aho uri hose, aho wicaye hose, igihugu cyose urimwo, intambara zose urimwo, ibyago byose urimwo, ndakubwiye ngo ibanga rizogushoboza guhagarara, ugahagarara ukanesha ibigeragezo, nukuri umunyamasengesho. Kristo yarabivuze ngo ibyago ni byinshi, intambara ni nyinshi. Urumva ngo ariko umugororotse nukuri arabimukiza, ngo arabimukiza. N'imbere yo kuduga mu ijuru arasenga, aradusengeye twese, aravuga ngo data, ngo sinkubwiye ngo bakure ngo muri inosi, ariko cyo ngusaba ni kimwe, uyibarindiremo. Kristo arayizi, yayibayemwo, yahuye n'intambara zikomeye, yahuye n'abamwanka, n'abamwica, n'abamugirira nabi, nabo yakunze, nabo mva. Nta kintu na kimwe kizogufasha, nta kintu na kimwe kizogukomeza ugahagarara udatinya, utaruko uri umunyamasengesho. Icyo ni cambere. Ikigira kabiri, kwihangana. Mwabadamu, nukuruka umuntu atihangana, ukaba umuntu ujana nyabahururu. Nagira ndakubwire ngo uzoshika kuri bikeyi, ntuzoshobora guhagarara mu bigeragezo. Ukamenya ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ibihe birabisikanya n'ibindi. Uyu munsi ni waba uri kurarira, ugahura n'intambara ukaba uri kurarira, umenye ngo ejo uzohozwa. Ariko iryo banga kugira ngo unashobore kurimenya, ushobore kwihangana, nukuba uzi ko ari icyo Imana ibivugako. Haleluya. Nukuba uzi ko ari icyo Imana ibivugako. Umuntu atihangana, ushaka uvuga ikintu icyo ari cyo cyose, utihangana nta kintu kinini ushobora kugera ko na rimwe mu buzima bwawe. Icyamwa cyo kwihangana ugisaba Imana, usenga uyibari uti ndakeneye kwihangana. Muze mubaze umuntu wese yarindiriye, umuntu wese yategereje akihangana, yabonye ibyiza bimuzako. Haleluya. Ushobora no mu rugo ukabona bimeze nabi. Ndabwirana cyane cyane abajene bari kwaragira ama mariage, ukagenda ugasanga umuhungu yagufi yakije, ugasanga siwe muri kumwe, ukikanga uti mbega uyu niwe canke siwe. Uyu ni wa wundi yambwire y'amajambo, uyu ni wa wundi yanganiriza kwa kundi, uyu ni wa wundi yankunda kwa kundi, none ahindutse gute? Nagira nkubwire ngo mwana we ihangane, usenga Imana. Iyo ngeso wamubonye ko usenga Imana imuhindure, kuko we nta nkomezi na nkeye nimufise kumuhindura. Oya, nta nkomezi ufise, mugabo icyo ushoboye wewe nukwihangana hamukamwamira ivyamwe. Haleluya. Ukamwamira ivyamwe, ukamwereka urukundo. Ubwo nago ntushobora kurumwereka ubabaye, ntushobora kurumwereka atakwihangana kuri muri wewe, ntushobora kurumwereka utari kura kompatisa. Kuko ngenda babwire abantu b'Imana, burya kahise k'umuntu karagoye, haraho umuntu ushobora kumusaba icyo adafise ngo aguhe, ukamusaba ikintu atagira. None niyo abatigeza abona se na nyina bakundana, niyo abatigeze abona se na nyina basangira, niyo abatigeze abona se na nyina basohokana, azobigukorera bikuye he?
kwihangana. Kwihangana, ukihanganira imbere y'Imana ukayibarira ngo Mana ntabara, mpa kwihangana, nta konfise, mpa amahoro yawe ntayo ngira, mpa inkomezi zawe ntazo mfise, ntabara. Ivyo bintu ndakubwije ukuri birakora. Ivyo bintu birakora. Uwihanganye agera kure, uwihanganye agera kuco ashaka. Nimwige kwihangana mwabadamu mwe. Kandi iyo usenga niyo hari kigerageze kikujeko urabaza Imana ukakira ihumure ry'Imana mu ijambo ryayo, ikaguhumuriza ikakubwira ngo mwana wanje reka gutinya, reka gutinya, ndi kumwe nawe ntutinye. Haleluya. Ugakomera. Imana ikaguha amasezerano. Kenshi Imana itangira amasezerano yatangira mu ijambo, yatangira mu gusenga. Haleluya. Mukunde gusenga, mukunde kurondera Imana. Haleluya. Bizotuma ukomera mu bigeragezo. Haleluya. Ikindi kigira gatatu, kwikunda. Inge nkubwire. Mbega murazi ko uku gusenga, uku kwihangana udashobora kubigira wewe utikunda ubwawe. Iyo wikunda urondera ikintu cyose gishobora kuguha amahoro. Inge ndababwire, ikintu kikwiba amahoro, ikintu kikwiba amahoro kiba kukwivya ubuzima, kiba kukwivya amagara meza, kiba kukwivya umuneza. Umva, ikintu kigutwaye amahoro kidetruiza wewe. None kandi gatuganire. Mbega uyu munsi wewe ubabaye, dufate nk'umugabo yakwimya amahera, wabuze rasyo, kandi ngo atashe yihimbiye, kandi wewe ntacyo yagusigiye. Induru. Mbega haheze akanya muhejeje gushwana, ntacyo asinzira. Mbega wewe urasinzira? Ntucurara uri maso. None wumva ari ndahomba. Wumva ari ndahomba. Wewe urumva kuko bitamupreocupa, singorane ziwe, urumva singorane ziwe. Mugabo we n'ingorane zawe. Wewe urabuza amahoro, uriko uratuma amagara yawe amererwa nabi, kuko umubabaro wose w'umuntu hari icyo umuzanira kibi. Umubabaro wose ugize hari ikintu kibi ukuzanira wewe. Kubura itiro kwawe hari icyo bikuzanira, hari icyo bikubuza mu magara yawe. Uwundi arasinziriye, ariko wewe uri kuridoga, uriko rirakujya, umutima urabyimbye. Urumva ama stress acabagwira muri wewe, donc ama diabete ngayo, ama hypertension ngayo. None wumva ufise ingorane arinde hagati yuwa kubabaje na wewe uri kurababara. Rero ndababwire mwabadamu mwe, mwige kwikunda, mwige kwikunda. Abadamu benshi uyu munsi bafise ingwara nyinshi ziteye ubwoba kubera ama stress, kubera ibibazo. Ariko nta handi uzoronkera inkomezi, nta handi. Nukwiga gusenga, nukwiga kwihangana, ukavuga uti mafu ibi bibe bitaba jewe j'avance. Haleluya. Umenye ko uyu mubiri wawe uteza kuwukunda, ukoga, ukisiga. Ntuse nuko ibihe bisa. Ntuse nuko ibihe bisa. Ega Satani nta kindi akeneye. Akeneye ko wijigwa, akeneye ko wiyanka, akeneye kugwara, nabo bana ntubarere, nugo rugo umva byose bipfe. Niwo mugambi wa Satani. Ariko igihe umusuzuguye, ukikunda. Ukikunda, Satani aramaramara. Erega hinge ndababwira, hajya Satani nta munsi n'umwe azokwigera atera umuntu ahantu azi ko adashobora kumufatira. Urya intege nke yawe arayizi yariyo, azogerageza guca muriye kugira ngo ashobore kukuronka. Rero nawe umusuzugura umubwira uti ntundonka.
uhanga amaso Imana usenga uyibare uti Imana wabonye nibi ndaje imbere yawe nkomeza imbaraga shobore kuresista. Haleluya. Wige kwikunda kuko ugwaye none ninda babara, umerewe nabi ninda babara si wewe. Mwabadamu mwe nimwige kwikunda, nimwige kwikunda. Kandi kwikunda si kuvuga ngo nukuja kunywa amayoga nukuja marigara nukuja mu bintu byo kwinezereza, si byo ngomba kuvuga. Oya, kwikunda no kumenya kuorganiza ubuzima bwawe, ukamenya kuorganiza urugo rwawe, ukamenya kurutunganya neza. Haleluya. Ugasaba Imana ubwenge kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo utagira ubwenge abusabe. Je hari ibiganiro mpora numva by'abadamu ukibaza uti mbega aba bantu barakomeye, ukumva utuntu bavuga ukumura n'utuntu tw'abana bato. Muba abantu bakuze mumenye ko uwo tugwana arakomeye, uwo tugwana aratwanka, uwo tugwana ntashaka ko tunezerwa, ntashaka ko tujya kumugisha Imana yaduteguriye. Haleluya. Ariko mwabavyeyi mwe dufise umugisha w'Imana. Abihanganye gushika kwiherezo bafise umugisha w'Imana. Tukiri muri uyu mubiri no mwijuru tuzohemba. Haleluya. Mwige kwikunda, mwige gutunganya neza ingoro ya mpwemu yera. Ntikwiye kwamamwo amarira, ntikwiye kwamamwo imibabaro, ntikwiye kwamamwo agahinda. Iyi ngoro ikeneye kwama inezerewe, ufise indirimbo mu mutima wawe. Haleluya. Ega hariho abavuga ngo haririmba uhiriwe. Umuhigwe mbega ninde? Umuhigwe mwaza ngo ufise amazu menshi. Umuhigwe ugira ngo n'utwara umuduga mwiza n'ufise ibitayega. Oya. Umuhigwe n'uwuzuye amahoro ya Kristo. Haleluya. Uyuzuye urukundo rw'Imana. Uwo nuwe muhigwe, aranyugwa n'ibyo afise. Haraba bifise bitayega ariko barara badasinziriye. Barara baplanifye bibi. Ariko harahiriwe uwuzuye amahoro ya Kristo. Mwige kwikunda. Haleluya. Ikindi cyanyuma cya kane, gukora. Mwige gukora. Mu migani, usomye mu migani gice cya 31, umurongo wa 13 n'uw'14, aravuga ngo arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha amaboko yiwe umutima ukunze, ngo ameze nk'amato y'abadandaza, ngo ivyo kurya naho vyoba kure abikurayo. Mwavyumvise? Wa mudamu ukabura umuntu adakora, nukuri w'ikinebwe, w'umuntu atacahereza amaboko arindira ivyo bamuzanira, nukuri biragoye. Uhuye n'ikibazo, uhuye n'igihuhusi c'ubukene n'iki, birakugora. Ariko igihe wize gukora, igihe wize gusohora amaboko, icambere uriyubahiriza. Ariko urazi kuba washwanye n'umugabo nturonke n'icyo ugaburira abana, canke yanakena nturonke n'amavuta. Ufise ubwenge, ufise amaboko, iga gukora. Kiri mu kigwanisho gituma unesha ibigeragezo. Uko hariho abantu benshi, narigeze kubabwira intahe y'umudamu. Umugabo yakora amakosa, akakorera amakosa umwana. Umugabo umugore ntiyagira icyo avuga kubera avuga ati none ninavuga akaduta. Umva kubona reka ndanakivuga, yasambanye umwana wiwe akamuvyora. Umwana arabibana, umudamu umwana bimubwiye ntacyo yabikoze ko na kimwe. Umwana arababara, acara agwara mu mutwe. Yagwaye mu mutwe kubera iki? Nyina ngo nta na kimwe yabikoze ko kuko yabona ninavuga akaduta none abandi bandabarira gute. Ariko igihe we ufise uburyo bwawe, igihe ufise uburyo bwawe, hariho ibigeragezo bitagukanga, uhagarara umutima ushikamye, ukaguma hamwe, ukavuga ngo ntaco ibi ndabikora naho bidakogwa. Rero ibintu bine numva no guhanura
nukuri ubu umugore by'ukuri umunyamasengesho akunda gusenga urondera Imana uyironderana umwete nayo izokwiyereka. Haleluya. Wige kwihangana. Umuntu atihangana ntagera. Nta muntu umbe n'igikorwa cyari cyo cyose utacihanganiyemo biragoye kushika ku nyungu iboneka. Rero n'urugo utagwihanganiyemo ntushobora kuronka urugo ngo rushike rugenda ku murongo uko urushaka. Biragusaba kwihangana, biragusaba kumwiga, biragusaba kwegerana, biragusaba kubabara, ariko ejo umunezero ukaboneka. Aha twohamagara abamama ngaha muri iki gisagara cya Bujumbura bo gushingira intebe bakakubwira ati narihanganye imyaka ingana gutya ariko uyu munsi ndanezerewe. Haleluya. Kwihangana birakenewe. Kwikunda, umuntu yikunda. Iyo wikunda hari bigeragezo mudahura navyo. Haleluya. Niyo haje kiguhungabanya urondera solution byihuta ukavuga uti no iki sindacemerera. Sindacemerera. Nukuri iyi ni ntahe nshobora kubashingira. Jewe naravuze ngo sinzokwemerera ikintu na kimwe kinshinyiza. Gerageza urondera ikintu umva ugwana. Hari bikugorego umva ari ikintu utashobora kwihanganira. Nca ninjira mu masengesho kabwira Mana wabonye iki ntacyo nshoboye ntabara. Nukuri sohoka ukanarira je mpora ndira nkarira nkavayo nihanagura nkipodora nkisiga nkambara neza ngasohoka ntihagire n'umenye icabaye. Haleluya. Senga mwige kwihangana, mwige gusenga, mwige kwikunda. Kwikunda iyo wikunze bituma hari ibintu bitakuza ko byinshi ntuvyemerera. Haleluya. Nugukora rero iyo umuntu atafise ikintu akora na Satani aramuganya akamuganiriza kuko abari wenyene ntawe ukipasha bafise. Mugerageze murondera ikintu mukora. Nukuri mbwira n'abagabo babuze abagore babo gukora muraba egoiste. Iyo ni egoisme irenze gushaka ko wamumucinyiza. Rero nukuri icyo kintu ugikora akireke si ciza kuko ubwo utuzi ntuzi kuzobwamana ejo ushobora no gupfa umugore agasiragoringa n'abana. Mugabo yarimenyereje gukora n'umugisha. Rero mubareke bakore mubigishe kugira ngo biteze imbere. Rero Imana yo mwijuru nibampera umugisha. Sinambirwa Mwami Imana kugukengurukira imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutangaje. Nyemerera Mwami Imana aya majambo tuganiriye ahantu ntazagira ikimazi kubazoyumva. Abaremeshe kandi abakomeze bahinduke kandi bahindukire kurondera wewe uko ari wewe ufise inyishu mu kiganza cawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nabandi abisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.